abakozi bahurikiye mu runani rw'abakozi bari mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ngo hari ingorane zitari nke bahura nazo harimo rero ngo n'iduga ry'ibiciro. Ibi bikaba bishyikirizwa na Celestin Nsavimana umukuru w'urwo runani hari mu gihe bari batunganije inama yo guhanahana ivyiyumviro. Intambamye ntizibuze kuko abakozi benshi bo muri ico gisata uretse ico gisata cyonyene nk'uko bibona kirafise intambamye nyinshi nko mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Urabona nk'abatwara abantu n'ibintu ku makinga, ku mamoto, ku matukutuku, urabona baragize ingorane. Hariho ingingo yafashwe na leta yuko badakorera mu bisata byinshi by'igisagara ca Bujumbura, hariho abanywa, hariho novuga abakiriya bazigenderako. Ibyo rero bigaca bituma nabo nyene bataronka uburyo bwo kubaho. Hariho ibindi byinshi vyerekeye ingene imibereho yabo, mwabonye bijya bavuga travail décent, akazi kabo urumva karagoyagoya, kenshi ntibagira aho bivuza bimwe twita assurance maladie, ntibagira ingene bateganiriza kazoza nk'izabukuru. Hanyuma rimwe nyene hari aho bahura n'ingorane zivuye ku bategetsi bamwe byo kubaburagiza gukora. Ivyo byose rero nivyo tugerageza kuza turavugana n'ababijejwe kugira akazi kabo gashobore kugenda neza. Akazi rero kagenda neza gute? Mwabonye ujya atanze ikiganiro avuze travail décent, ifise inkingi zine. Ubwa mbere n'akazi gafise umushahara uboneka. Nibyo rero nk'ivyo rero utabaretse ngo bakore neza, ako kazi ntikagira umushahara, ntikagira inyungu ndende. Ikindi cya kabiri naco n'amategeko abagenga. Ayo mategeko abagenga ubu twarateye imbere nk'uko mwavyumvise. Amategeko mashasha ajejwe akazi yarashizeho, yaremeje yuko igisata cyo nk'abo bakozi bo mu gisata c'imyuga mito bitwa informel, yaremeje yuko amategeko abamenye. Hariho n'ayandi mategeko turiko turakora aherekeza ayo mategeko y'akazi ashobora gutuma aborohereza. Hariho rero n'abandi batari mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, nabo nyene uhura ibintu bimeze uko, ugahura akazi koroshe kubera ingorane z'ubutunzi urabona zisanzwe ziriho. Urabona ko ibiciro vyaduze, urabona ko ibintu byose vyaduze, urabona ko abantu bakenye batababera abakiriya nk'uko bahora kare, ugahura rero ibyo byose n'ingorane. Muga rero natwe duca dukora tukabara ati igikuru cose abantu no kuja hamwe kugira uburyo bwose mu bushire hamwe bitwa mutualisation y'ibintu muba mufise. Ni nkabijya cyane muri economie solidaire, ibyo by'amakoperative, ibyo byo kuja hamwe byose uhura abantu bakorera hamwe mu magroupement, ugahura bituma batera imbere. Hanyuma bagashobora kurondera naho bashobora kwivuza, bimwe twovuga bakaronka. Turakorana n'ayandi mashira hamwe kugira ngo bashobore kuja adufashe kugira bashobore kuja mu mutuelle de santé aho bivuza. Nivyo byose. Hanyuma rero tukabaha n'inyigisho zitari nke nyinshi. Urabona nk'aba bagenzi bari hanze baradufasha kugira ngo tubahe inyigisho zitari nke zerekeye kwiteza imbere, zerekeye ingene ibintu byinshi ku isi bipanze. Urabona nk'ubu bariko baravuga ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe, ni ibintu bikomeye gose. Urabona ko ihindagurika ry'ibihe rifise ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu, ku kazi umuntu wese asanzwe akora. Muri ico gisata nyene ngo bari mu batuma haba ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ivyuma bakoresha birekura imyuka, ariko rero ngo hari n'icokorwa kugira ngo ntibonone ibidukikije. Ubwa mbere no kuvyumva yuko ukumva yuko ufise uruhara, umuntu wese aba mu Burundi aba kwisa afise uruhara mu kugerageza kugwanya ihindagurika ry'ibihe ahari hose. Urumva wewe ndaguhaye nk'akaroro, wewe utumucafa hariho hose, ufise nk'imodoka igenda bijya bavuga ifise ntuze nyinshi, ifise umwotsi mwinshi, tuvuge bijya twiyodesha pema, ibiri kuronona iri kwironona ikirere. Zijya gaze zisohoka, zijya gaze zatuyodesha pema zironona ikirere. Hanyuma rero mugabo nta ukora wenyene, mugabo muri ibi byose abari imbere ninde ni leta, abategetsi nibo baje imbere. Wabonye amategeko ariho, hariho amategeko meza, hariho ngaha mu gihugu, hariho amasezerano yasinywe mpuzamakungu, hari mwayumvise imwe accord de Paris
Uburundi rero burayikorera ko wumvise inge ibyo Burundi bwiyemeje kugira ngo bashobore kugabanura ubushuhe ku isi, bashobore gukora ibintu ngaha mu gihugu bituma ubushuhe bugabanuka ku isi, kuko buri mu vya mbere vyonona isi. Urabona nk'aho iwacu tubeshejweho n'uburimyi, igihe imvura iguye ari nyinshi murabona ko haca haba amapfa, igihe izuba ribaye ari ryinshi murabona ko naho nyene abarimyi baca bagira ingorane, natwe tubibasumira tukagira ingorane, ibintu bigaca bizimba canke bikabura. Ivyo byose rero leta ibiri imbere. Hanyuma mwabonye yuko leta nayo nyene itegerezwa gukorana n'amashirahamwe, itegerezwa gukorana n'abari mu makomini, itegerezwa gukorana n'umunyagihugu wese ari ngaha kugira ngo ishobore gushika kuri uwo mugambi wo kugwanya ubushuhe ku isi, wo kugwanya ibintu byose vyonona ikirere, ibintu byose vyonona bimwe bita mu Gifaransa climat. Ego turabona abakorera muri ico gisata rimwe na rimwe co gutwara abantu n'ibintu, haraho ari amavuta canke ibindi bakoresha mu ngendeshwa zabo usanga babita aho babonye. Mbega hari igikorwa muhora mukora co kubahimiriza canke kubahanura kugira ngo barabe ingene bo bikora batononye ibidukikije? Urahejeje kubona iyi nyigisho itanze uyu mufasoni w'umuhinga, bijya byose tubigira mu banywanyi bose mu maprovinsi hajya ni kurya turabe bose none akubarira mbere nko mu baduserukira mu maprovinsi mu mabiro no bita ama permanence syndicale, hariho komite ishinzwe vya environnement byo kugwanya ihindagurika ry'ibihe, byo kugwanya ibintu vyonona ikirere, donc environnement na changement climatique. Rero baca bigisha abandi, baraza Bujumbura bakaronka inyigisho canke tukabasanga mu maprovince turi kumwe n'abahinga babizi. Urabona rero no muri iyi ntuze no muri ikoraniro tugize kaminuza twazanye umuhinga kugira ngo abisubiremo nabo twatumiye bavyumve. Zijya nyigisho rero hose tuzitanga hose kugira ngo abantu bose bavyumve ko bafise uruhara, kuko igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kiri mu vya mbere conona ikirere. Urabona ni ibitoro tunywa ngaha bironona intuzi ikirere, biratera ubushuhe ku isi. Ibi byose dukoresha mu nzi rya petrole, abacana petrole bironona. Hanyuma rero nko muri rya masezerano yabereye mu gihugu c'Ubufaransa Paris rya bita accord climat de Paris, ibihugu vyariyemeje ko buhoro buhoro bazokuraho ayo masoko ntanga nguvu atera ingorane, ivyo bita les énergies fossiles. Les énergies fossiles vya mbere ni bitoro, ni essence, ni mazutu, ivyo byose bironona ikirere. Rero urabona ni imiduga tugendesha nico kimwe. Urumva rero nk'iburaya bikomeye no muri Amerika bariyemeje nko mu myaka 30 atamuduga uzoba ukinywa essence canke mazutu, uzoba ari miduga igendeshwa n'umuyaga nkuba zimwe bita les voitures électriques. Hariho rero amasosiyete uzokumva muri Amerika canke za Buraya nko mu Budagi, mu Faransa yaratanguye gukora izo modoka les voitures électriques. Natwe ngira bizoza buhoro buhoro n'ujya muhinga yabivuze. Mugabo rero izo voitures électriques mu kuzironka urashobora kwironka, mugabo uteza kuronka ibiherekeza. Ayo mantuze izo ari mabatera bigendesha electrique ahugira charge. Hariho vyinshi bikenerwa kugira ngo ushobore gushika kuri ico kintu, ushobore gukura ubwo bwoko vy'ibigendeshwa bifata ibitoro nk'amamazutu, nk'amantuze, nk'ama essence. Hanyuma n'uyu muyaga nkuba turonka aruva ku magroupe électrogène. Mugabo bavuga ati rero umuyaga nkuba mwinshi uve muri bijya bita centrale hydroélectrique, uva ku mabarage, aho ni sawa. Urumva rero yandi uva ku muyaga nkuba, uva ku zuba energie solaire, hari uva ku muyaga energie éolienne. Ivyo byose rero hajya muri y'amasezerano y'i Paris birimo byose. Igihugu cyose rero kigira ico ciyemeje kugira ngo kizoshike kuri iyo migambi yemejwe n'ibihugu byose byo ku isi kugira ngo bagabanure ubushuhe buri ku isi, kugira nk'uko mwavyumvise umuhinga bivuze
abazotusubirira aha kw'isi kuko mu myaka 100 canke ingahe ntituzoba turiho bashobore kubaho neza kuko bibandanije uko bazobura aho baba. Natwe urabona muri ino minsi biratugoye, urabona ibiba mu gatumba, urabone murumviriza amaradiyo bimenyesha amakuru byanyu muravyumva, namwe musanzwe mubizi, ugahura habaye ingorane n'iyindi bitewe n'ivyo bintu, ugahura hariho amapfa, indimo zononekaye. N'ivyo rero natwe tugerageza kubarira abanywanyi bavyumve ko nabo nyene bafise uruhara